Nkuko rero nako ndababwira ati ni ku munsi wa gatandatu aho benshi bariko yitegura baje ku bikorwa rusange abandi bakaba bamaze gushika ku bikorwa rusange muri kano kanya rero turi kumwe na Era Wimana asanzwe muri Etats-Unis d'Amérique akaba ariko akora ibikorwa vy'iterambere hano mu gihugu cacu ari n'igihugu ciwe c'amavuko. Allo Amahoro Era Wimana. Yego turakomeye tumeze neza inu wacu tugeze ku isaha 2:34 mwebwe hiyo ni saha zingahe? Twebwe iwacu ni saha 7:35 y'ijoro. No kuvuga yo mu gatondo kugira buce. Bugira buce mwebwe? Naraye nambaye ibirato n'amabotine yo kuja gukora igikorwa rusange shituma ntararyama nayo urumva yo hageze kuja ku gikorwa rusange n'abari hanze turyama. Neza cyane gose ibikorwa rusange n'ibikorwa vy'iterambere. Hanyuma hiyo rero ati waraye wambaye ati giruje uko ibikorwa rusange mugabo ndazi yuko ino urafise abo mukorana ibikorwa rusange kandi ibikorwa vy'iterambere. Twagira tukubaza rero mu bikorwa vy'iterambere muri ko murakora ino mu gihugu cacu arico ciwanyu c'amavuko mbega bigeze hehe? Ibikorwa turiko turakora vy'iterambere no kuri bigeze ahantu heza cyane mu mugambi w'igihugu wo guteza imbere abene gihugu kandi ugahamagarira abarundi baba mu mahanga twagiye kwaka indaro bamwe guca incuro kugira ngo nako tugire ico duterereye mu iterambere irama ry'igihugu. Twebwe twarashinze turafise ishirahamwe fondation yitwa Diaspora Works for Mercy no kuvuga mu rurimi rw'iwacu rwa sogokuru na nyokuru avuga ngo ni ishirahamwe ry'ibikorwa vy'imbabazi bikorwa n'abarundi bahungiye mu mahanga. Iryo naryo sirindi ryatangujwe itariki 16 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2019 ariko sukuvuga ko vyahereye aho twari twaratanguye kera ahubwo kwabaye gushira mu ngiro indoto zari zimaze igihe. Rero ivyo dukora aho tugeze icambere dukora no kwigisha abantu guhindura ingendo kugira ngo tuve mu byo twahozemwo tuje muri bishasha kuko biragoye kwama utera amateke ukagira ngo uzimbura ibijumba sivyo none uhakeneye kushaka kwimbura ibiharage wagomba isoya ugatera isoya. Ubu rero natwe tugomba gufasha leta nkozi ariyo leta mvyeyi kugira ngo abarundi bahindura ingendo uko twakora uko tuvuga eka vyose tubihindure kugira dushike muri rya terambere twipfuje imyaka n'imyaka. Navyo sibindi harimo kwigisha ibintu vy'indero harimo kwigisha mbese no gukurikiza amategeko ibindi navyo kubaha inzego gukurikiza iyo babwiye hanyuma ibindi navyo kwiga ubuhinga bushasha kugira ngo turonke ukuntu dushobora kugwiza umwimbu kakanwa kose karonka ivyo karya umupfuko nawe uzura amafaranga nk'uko perezida yayirwa arabivuga. Ego urakoze cyane nawe none ibikorwa nk'ivyo mubikorera hehe mwotubwira intara murimwo muri ko murikoramo mu ntara cyane cyane rezo hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Turiko turakora ibikorwa mu ntara ya Bujumbura turakora mu ntara ya Ngozi turakora mu ntara ya Mwaro mbere no mu bihugu vyo mu mahanga hamwe turashikayo kuko ahari abantu bose bugarijwe n'ubworo naho turahagera ubuduteye akamo ntitumwima amatwi. Wotubwira mu ntara Bujumbura mukorera muri commune iyahe mwahakoreze cyane mwahakoreye iki? Dukorera muri commune Mukaza muri Gihosha turafise impfuvyi dufashayo impfuvyi zishika 30 nitwe tuzitaho muri byose iyo hageze cyane cyane nk'ibintu by'amashuri tukabamana hagufi tukabaha impanuro mbese n'abana tureze twamaho nk'umuvyeyi nabo bakama batwitaba nk'abana. Ingozi naho kandi nahi Bujumbura turafise kandi n'urundi ruganda irindi shure ry'abakenyezi bashona kuko icyo twashize imbere no guhindura ingendo y'umukenyezi kugira ngo ashobore guhindura abantu n'ibintu bimukikije. Ego ati naho kuko mwabitubajije Ingozi dukorera nko muri commune dukorera cyane muri commune Marangara ariyo commune ihanura ube n'u Rwanda commune yagiye
ihura n'ibibazo byinshi mu 88 93 eka ni komine yahuye n'ibyago byinshi mu bijyanye n'akahise k'igihugu kagiye katameze neza. Rero tukaba tugomba gusubiza abanyagihugu benshi barakutse mu mitima kubera intambara baciyemwo, abandi usanga barabaye nk'abantu bacanganyukiwe, ugasanga n'ingufu kuko burya umuntu iyo amaze kugira ibibazo mu buzima biragenda bikazingamika za mpano zose, za nguvu zose, bikaba umuntu ashobora gusubira ku gihugu yahora kera. Rero mu byo tugomba gukorayo turagomba kugira gukangurira abantu kuvyuka no kubahereza uburyo. Ni ukuvuga turiko turagomba ubwa mbere no kubaronderera amagara meza. Ati none muzobikora gute? Mu kubarondera amagara meza naho tudashobora kububakira ibitaro, ibyo tuzobegera mu minsi iri imbere, Imana niyaduhangaza. Ariko ubu turagomba nko kubaha amakarata bashobora kuza kwivurizako bagoye kugira ngo bashobore kuja kwivuza, hama bamaze kwivuza bakabona amagara meza tubashira ku kivi. Ati mubashira ku kivi mute? Tubagurira isuka kugira ngo kuko ntiwoja kuri mutagira isuka. Hama rero ibindi byose tukagenda tubikorera hamwe, ukabigisha ukabaha ingufu, tukabafasha kugira ngo bongere gukora mu kibiri, ntagire umuntu yongera kurara umwaka kubera akaboko kamwe. Kandi murazi ko umutwe ngo wifasha gusara utifasha gusaba, utifasha gusara nicyo wifasha gusara ntiwifasha gusaba. Rero naco bituma rero tugomba gukora muri ibyo bintu, tugenda turabigisha yuko naho woba warabaye ibyo waciyemo sivyo bidetermina kazoza kawe. Ikindi naco tukababwira yuko ntawe ugenda uko nyina yagiye. Si ukuvuga ko twarezwe petetre ababyeyi ba mama bataja mu mashure cyangwa se hari ibindi bintu byabakurikiza. Ubu tugeze muri revolution, ni ukuvuga harabaye ihindagurika ry'ibihe n'ihindagurika ry'abantu, kugira ngo abantu tubafashe kwiyadapta, mbese tubafashe kujana n'ibihe bagezemwo, bashobore kwiteza imbere nk'abantu bamaze kugira mu rwego rwo hejuru, kuko twateye intambwe mu iterambere. Ego ndabashimiye cyane, ariko imbere yuko ndabasezera nagira ndababaze, mbega murategekanya kuzoza kuraba aho ibikorwa byanyu bigeze hano mu gihugu cyanyu cy'u Burundi, mu gihugu cy'amavukiro? Murategekanya kuza kuraba aho ibikorwa bigeze? Mbega aho nimwaza hari ikindi gishasha mutegura kuzogenda mukoze? Neza cyane, nitwaramuka turifuza cyane kuza kuhageraho kugira turabikorwa aho bigeze, ahubwo tunabitera inkunga burya gukora ikintu hari birafasha. Hanyuma tumaze kuhagera turafise imigambi myinshi, na cyane cyane hariho abana birirwa barahohoterwa, abana usanga batitabwaho n'abari baje kubakingira ubuzima bwabo. Hakaba hariho umukenyezi umwe anakomeye ngaho akunze gutora utwana, kuko nawe ngo niko yakuze, no kuvuga ubutwari yakuranye, ivyo yakorewe ntagomba uzobikorerwa nawe akihari. Uwo nawe tuzomutera inkunga kugira ngo turabuko dushobora kumufasha abo bana nabo, kuko n'abana b'igihugu ejo nibo bazohara abarongozi babizigirwa. Tukaba dushaka gukorera uruhara rukomeye cyane cyane, nta nubwo ndiko ndavuga jenyene, aha ndiko ndavuga sanzwe ndi n'umukuru w'abakenyezi bose b'abarundi baba mu mahanga. Tukaba rero bose bakaba barahagurutse, ubu twarakenyezi riko ziragumye. Nukuri turiteguye kuza gutera inkunga Burundi kugira ngo Burundi buve ku ntambwe bwari buriko bugire kuri indi ntambwe ishimishije mu iterambere. Usavye iki abo mukorana bari no cyane cyane mu Burundi, ubasaba iki? Abo dukorana ngaho mu Burundi ndo basaba yuko bohagarara bakaba intwari, hanyuma bagasigurira abantu yuko iterambere rizoba ari uko duhinduye ingendo, ari uko duhinduye uko dukora, hanyuma bagagerageza gushika ku barundi bose, kuko intumbero yacu ntabwo ari ukugira ngo tugire no gutanga ico dufise, hama tugahamagara n'abandi kuzana bikeya bafise kugira ngo bisahirize batagira na kimwe, kuko burya ngo no mwijuru ngo abatazoba barasagiye kwisi ntibazojana mwijuru. Rero tugomba ko abarundi twese tuzoja kuraba yamara twashize imbere atawusigaye. Murakoze cyane, ndagushimiye cyane, mugire ibihe byiza iyo muri hiyo mu mahanga. Namwe murakoze, muhezagirwe, muzagira Imana, mukomeze kuza
muraganiriza n'abasaza hamwe n'abagiye baratatana mu mahanga yo hanze mubibutsa ko igihugu kigendwa kandi ko igihugu kibakeneye mu iterambere rirama. Murakoze, mugire ibihe byiza. Kamenga